Amahoro y'Imana bakunzi ba BM4 News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatanu no mwaka turimo mu kaze muri kino kiganiro cacu tugiye kwegeza neza na neza ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro turaza kuraba kubijanye n'imigwano ikomeye cyane aho ingabo z'u Burundi FDNB, ingabo za Congo FARDC ndetse na Wazalendo biriwe barabijagira amasaso n'amabombe mu birindo by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya mu Minembwe. Turaje tubabwira uko vyagenze ndetse tubabwire n'ivyashoboye kononekarira nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Si ivyo gusa sawa gusa habereye imigwano muri Masisi, Karehe ndetse na Rucu, naho haravugwa imigwano myinshi kandi ikomeye cyane yashoboye guhuza ano makoalisyo karabiri ku munsi w'ejo w'igenekerezo rya 14. Muri kino kiganiro kandi turaza kuyagira hamwe turabe ibijanye n'imigwano ikomeye cyane yarayibereye canke intambara zikomeye cyane zaraye zibereye muri territoire ya Mwenga, aho M23 iriko iragerageza kwisuka cyane kugira ngo babikunde bave muri Kamanyora baja muri Mwenga. Ibi byose twamaze kubabwira ukungene M23 kiraduga muri Mwenga, tubabwira yuko tazi kijanye aho kuzobabwira ikiro kirajana. Rero bakimara gushikayo nuko bahasanze umuriro mwinshi cyane watumye mbere inyeshamba zike zihasiga ubuzima, abandi barahunga. Ibyo turaje tubabwira uko vyagenze muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro turaza gusimba naho bitwa muri Mayibono, turaza kuvuga ibijanye n'amakuru adasanzwe aho abasikire b'u Rwanda basize ibigwanisho abatari bake hasi ndetse bifatikanya na Wazalendo kubera ko bamabona yuko atavyerekezo vy'intambara barimo canke atagutsinda barimo muri ino misi. Muri kino kiganiro kandi turaza kuyaga kubijanye ni batayo zigera kuri 4 za Red Tabara zamaze kuba zigezanwa mu Minembwe kugira ngo bikunde bashobore guhamfaksa bino birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda biriko biraso canke biriko birababazwa cyane. Ikaze cyane muri kino kiganiro, ndagusoye kora kino kiganiro kuva mu munota wa mbere kugera ku wanyuma muri ino minota mike tugiye kubana. Ndagusoye gumakinga sure ko wamaze gukora subscribe hamwe ukora kuri like musi ino video nyine, hama uduze imitima n'amadrapo muri commentaire utwereke yuko twishimiye tudatamba twirorera. Imbere ya vyose abarundi tugira umuco udasanzwe kuramukanya mu nkundire ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana by'umwihariko bumva ururimi rw'ikirundi. Ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Mozambique, South Africa, abari Togo, Angola, Ethiopia, henshi muri Afrika tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika ndetse n'abari muri Asia. Tubabwire timiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikiranira. Yesu ngo natangwa ndababwira nuko kuri no munsi plutôt ku munsi w'ejo ya 14 ibintu ntivyari vyoroshe na buke buke, aho ingabo z'u Burundi FDNB, Wazalendo na FARDC biriwe baramijagira amasaso n'amabombe mu birindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Uko vyagenze mu buce butandukanye bwarimwe amapozisyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ngaha nyene muri Minembwe yarashoboye kwibasigwa cyane n'ibitero vya FARDC n'ingabo z'ubundi hamwe no Wazalendo. Twabwira nk'ubuce bwa Karingi, Bidegu, Gakenge ndetse na Rugezi, ahari ikirindiro cy'inyeshamba z'u Rwanda cyose barakirashika bisoba kigira ubufutosha. Tubabwira neza yuko bariko bararaswa mu gihe FARDC yaheruka kubaha warning ibabwira neza yuko bategeza kwishikana, mu gihe batishikanye naho ibizoba bako naho bazomenya uko bonyene babidefanda. Rero M23 biriwe bayimijamwo amakompora, amabombe manini cyane n'amasasu menshi cyane nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Nk'uko amakuru ava muri ivyo bice abivuga cyane amakuru ava mu bene igihugu avuga yuko imigwano yatabaye mu gatondo kuno munsi, aho bazindutse bumva amabombe n'amasasu menshi cyane mu nkengera z'ahabene igihugu begerejwe. Murabizi neza yuko mu gice gito inyeshamba z'u Rwanda zisigaranye zafasha bene igihugu benshi batari bake b'abanyamurenge babajana muri ivyo bice nk'uko amakuru yacu tuyakura ku mirongo y'urugamba. Rero zino nyeshamba z'u Rwanda ku birindiro bigera kuri 5 zashoboye gukubitwa, zongera zirakubitwa ku buryo
buteye n'ubwoba, aho abene igihugu bo batubwiye yuko ati ingabo z'u Burundi zamaze kujya Karungu na Wazalendo ndetse na FARDC, aho bakubise canke batanditse ibirindiro bigera kuri 5 by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 twigwaneho Tabara, hakoreshejwe indege nyinshi cyane, harimwo indege ya Sukhoi SE-25, harimwo na drone, iyi drone irasa amabombe manini manini CH4, nayo yari yakoresheje cyane ku bijanye n'imigwano yabaye ku munsi w'ejo w'gerekerezo rya 14. Ibi rero vyagiye gukwega impfu zitari zike ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ko ariko barakurikirana ry'amakuru yo hakurya Kanyaru, bo bariko barabwirwa yuko ari abene igihugu bahasize ubuzima. Iyo umusirikare w'u Rwanda yishwe ntabakibaye umusivile, ndibaza muramaze kubibona, ntabakibaye umusirikare aca yitwa umusivile kugira ngo bashobore kuronka icitwazo cyuko bariko barakubitwa canke ariko bararaswa abene igihugu, kandi atamwene igihugu aba mu kirindiro ca gisirikare kiretse umuboyi canke ujya bakore abamesera abatekera, ujya nawe ntabakibaye umusivile abaye agikora hajya mu basirikare nabo babaye umusirikare, ni nk'umugore w'umusirikare nawe aba ari umusirikare, ntabwo aba ari umusivile. Rero muri ngaha muri Minembwe kabisa ibintu Sukhoi yongeye guhagurutswa, irakora amarorerwa abantu b'Imana, ku buryo abene igihugu batari bake bo biriwe mu mazu bahungura amatwi. Afande Rugabo nabo bikorana bari bagumutse, bari basaze, ndetse bagiye baranerekana ibice vyagiye biragwa mu makompora y'amadrone n'ibisasu bikomakomeye vya Sukhoi SE-25. ko ico mbona ngaha mu Minembwe baragomba gukubita inyeshamba z'u Rwanda ku buryo kabisa bazikubite n'ubuturitabuke, ndiko no bivuga. Biraboneka neza yuko bamaze kuronka ifasi nziza yo kubaturitsa no kubakubita mu buryo bukwiye. Rero baragomba kubakubita kabisa ku gisusu ku buryo naco gitota. Rero ibindo bitano vyakubiswe nkuko ndabibabwiye muri kino kiganiro. Aha nyene muri Minembwe, tukiri ngaha muri Minembwe, hari amakuru yo mu Minembwe avuga yuko hariho batayo zigera kuri 5 cinyeshamba za Tabara nabo bamaze kuba bashikanwa ngaha muri Minembwe kugira ngo baze kuhanforsa canke baze gutera inkunga canke baze gutera kugwiza inguvu ku bitero bariko baragabwa ko muri no misi. Ariko igitangaje nuko ibitero biko birabagabwa kari bitero vy'indege. Sinzi nta wamenye ko FARDC Pretoria Tabara ifise ubuhinga budasanzwe bwo kuhangana n'indege, nta wamenya, ariko reka turabe aho bizoherera. Rero bano basikare ba Tabara ushoboye guca wibaza ati baje bavahe, ko tuzi neza yuko ibice bitari bike FARDC yamaze kuyifata, ariko amakuru tumaze kuronka nuko ozironyeshamba za Tabara zaje ziva mu ishamba za Rubamba, Rubumba, ishamba rya Rubumba niho ozironyeshamba za Tabara zituruka zije gutanga umusada ngaha muri Minembwe. MDP twigwaneho na M23 bamaze gukubitwa ndetse bakasiga ubuzima abatari baki. Amakuru tutararonkera ibitigiri nuko asikare batari baki bapfuye, ariko kubera ko FARDC itahise yo kifa ivyo bibanza canke Wazalendo, vyagiye kugaragara neza yuko igiti kitamenyekanye, ariko nibikunda tubazagereza dutohoze tumenye ivyashoboye kononekaranisha cyane duciye ku bene igihugu baba muri ubwo buce nubwo batababemerewe kwinjira mu maposition canke mu makambi ya gisirikare. Muri Mwenga naho ku munsi w'ejo hiriwe intambara zidasanzwe kandi intambara zikomeye cyane. Mwenga tubabwira neza yuko mu basirikare bavuye mu cyo gitandukanye byo muri Uvira, za Katogota, za Ruvungi, za Sange n'ahandi henshi musanzwe muzi, abatari baki baciye berekeza ngaha muri Mwenga. Aberekeje muri Mwenga vyavuye ko bagiye kuhashinga ibirindo bikomakomeye, ndetse naravuganye na bamwe mu basirikare bari muri coalition FARDC bari ngaho muri Mwenga, barambwiye yuko bagomba gutanguza ibitero bikomeye cyane kugira ngo bashobore kwamagana canke kwirukana inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zihafise ibirindiro. Rero nta wamenya neza yuko ari wo mugambi wari utanguye, ariko inyeshamba z'u Rwanda zari ngaha muri Mwenga zabanije gushika muri Kasika, ariko ntivyaboroheye kubera ko
bahuye n'umuriro udasanzwe batari biteguriye, bituma naho bahatakariza kandi bikomeye cyane. Retse ngomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi, ikiza nuko muba mwamenye ibiko biragenda nuko byifashe. Rero muri kino kiganiro mu nkundire inyuma y'ino minota mike cyane ngira mvuge kino kintu, ndaza kubashiriramwo amwe mu masanamu yerekana abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bamaze kuba bafatirwa ku mirongo y'urugamba, ingene plutôt bamaze kwishikana abagera ku 38 bishikanye aho bitwa muri Mayibono kabisa ni muri territoire ya Karehe, aho abasikare 38 b'inyeshyamba z'u Rwanda bishikanye n'ibigwanisho vyabo, ndetse amakuru avuga yuko bari bafite n'ibigwanisho bikomakomeye vya rutura mugabo bashikanye, ndetse bagishika vyabonetse neza ko Wazalendo na FARDC babafashe neza kuko babazimanye. Video yavyo ngande yabashiriyemo, ntimibaze ngo yabara amabrage kugira ngo dushobore kubatesha umwanya, nuko ivyagaragaye Wazalendo yabanje kubazimana irabaha ico kurya n'ico kunywa, ndetse bahise batelefona bari basanzwe bari kumwe bababwira ubuzima bwiza cyane expensive life bari bashikiyemo muri make. Rero novuga yuko abatari bake bariko barajijuka, bariko barabona neza yuko intambara bidumvyemwo canke bitayemwo atari zabo, ahubwo harimo abantu bake cyane baba bafise inyungu ariko bagakinisha amaraso y'abana b'igihugu. Ibi nivyo akenshi bibabaza ama generation ya kera atari muri ivyo bintu, canke abavyeyi bavyaye mugabo bakabona abana babo bariko baraja kwicirwa mu mashamba ya Kongo, ku buryo kugira uronke n'umurambo canke umubiri witavye Imana biba bigoye cyane. Rero sinibaza neza yuko ibintu bizokomeza kwica hazobiminduka. Rero aha muri Mayibono, aha nyene muri Karehe, habaye imigwano ikomeye cyane kuri uno munsi, vyatumye abatari bake bishikana, ba RDF bishikanye n'aba M23 bishikanye, ndetse biraboneka neza ko bakiriwe neza nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Somba kubarambira cyo kubabwira byinshi, ariko ndafite video yerekana uburyo bariko baratelefona abiyo bari basanze bari kumwe, bababwire ko bashitse mu buzima bwiza canke babayeho ndetse kandi abakibanure, ariko ndabashiremo ino video kugira ngo mushobore kubona ingene bakiriwe, ingene bari bameze, ndetse bari banashonje vraiment. Vyaboneka neza yuko bafise inzara, bishobora gusanga mbere hari haheze iminsi batariko barafungurirwa kuko baboneka bajya nk'abantu bafise apeti kandi nyinshi cyane. Rero niko di wa muntu wanyu simba ko barambye cyangwa babwira byinshi, ariko ndiko ndababwira yuko ngira mpindura ikirango cino televiziyo yanyu, ngomba kugihindura kugira ngo muzogume mukurikirana. Ndibaza ari mu group yacu WhatsApp bamaze kubona ikirango tugiye koresha, ariko ndabasaba yuko muzokomba inyuma yacu, ndetse tubategura byinshi kandi vyiza. Ibiganiro bikomakomeye tugiye kuza turabibahereza atakibazo na kimwe. Bye bye. Kurikirana no video, hama muratubwira muri commentaire ico mwashoboye kumva mu canke mwatahuyemwo. Hawa ni ba M23 wakijiunga kwetu, wameleta manduki mingi, defense yote ya Mayuano mkiashiremeke, yote ya Mayuano mkiashiremeke hapa Fungura remeka kabisa. Wamekuja wa mingi, wanaleta masira mingi kabisa, wamekuja wote wa Mayuano. Ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nge rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Ndumva uyu mwanya twaba twihanganyeho gatoya, harakurikiraho murumuna we afite ijambo ari buze kutubwira, ariko mu mwanya mutoya.
numva twamuhereza umwanya nawe ngo hari icyo ashaka kutubwira. Amahoro. Yesu ashimwe kandi ataye mu mitima yacu. Nongeye kubabwira abantu bose badukundaga njye na Karasira Aimable, twasigaye turi imfubyi, dusigara nta muryango, dusigara nta muntu twitayeho. Noneho bari batuzi mu makaritsiye yacu, baravugaga ngo aba bantu ko babana nk'ubu uwagira icyo abavugaho cyiza ni iki. Nta muntu wakunze kutugaragariza urukundo tukiri imfubyi. Noneho tukajya tubona akavuga ngo isi yaramwitaruye nabi, akavuga ngo isi ntimukunda cyane. Baje hari umubyeyi yigeze kumpa, ni umubyeyi wandeze, bamwita Mama Kibebe. Twari twabaga hariya aho bita ku Musigiti. Hano nabonye harimo n'umumama nzi bita Mama Ndogo, nawe wenda mwaza sinzi nimba yaje no munsi. Mama Ndogo sinzi nimba hari abamubonye, akavuga uburyo twabanye, ariko Karasira ari umubanyi mwiza. Nk'amafaranga y'inzu yayishyuraga igihe, ibi byangombwa byose twaba tugiye kwishyura nka yaba agiye nko kunyishyura provisoire, tukishyura na fagitire yacu, ibintu byose byacu bikagenda mu nzira nziza. Noneho twebwe tumara kubana na Karasira Aimable, baje kuvuga ko tutikunda, bavuga uburyo dusangira n'abantu kandi abantu bose bamukundaga. Noneho nagira ngo abafite Bibiliya bandebere muri Yohana ibice 3 kuva ku mutwe wa 3 kuva ku murongo wa 1 badusomere. Reka dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 3, tuve ku murongo wa 1 tugeze ku wa 3. Hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu. Ni isomo ngira ngo buri muntu wese afatireho, uje kudufasha muri kino kiriyo atahabizi. Nk'ubu icyo dusabwa nta kindi kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana, turasabwa kuva haraho Yohana yababwiye ati, utambaye inyama n'umubiri n'amaraso, uwavutse bwa kabiri akabya atari kubwo kuva ku munda y'umugore, akavuka akaba ikiremwa gishya, niwe uzabasha kubana nanjye mu bwami n'ubugingo bw'iteka. Dusaba Imana tuzashyingurwe twese turi abera, kandi dusaba Imana impano y'Umwuka Wera. Twese inzira yacu ni urupfu, kandi twese ingororano yacu ni urupfu, ariko icyo dusabwa nta kindi ni ugushikama. Ngiye gusoza mbabwira ibyo mukuru wanjye yambwiye. Kenshi nabona ko ari nabyo azize, n'abantu bose babizi bamenye ko badashidikanyije tuhuritse kandi tukaba tubabaye. Nyiri umwana naramubwiye ni, ese mukuru wanjye ni igiki kigutera agahinda, ni iki kigutera gushavura? Arambwira ati, urabona tubuze umuvandimwe wacu. Jenoside ijya kuba yarabaye nari mfite imyaka 4, ariko nabonye urupfu rw'umuvandimwe wanjye murumuna we uwo bitaga Tuyisenge Emmanuel. Igisasu cyaraje cya Katyusha kikubita ku ruhande rwe, ekara zimukubita mu nda, zimukubise mu nda bamujyana kwa muganga. Bamujyanye kwa muganga banze biranga nawe arapfa.
niho yahuriye no kubabara kuko yikoreye umurambo we n'amaraso amumeneka mu maso. Noneho etape ya nyuma amashuri yize kuri seminaire Ndera, yabanje kwiga primaire aho bita kuri EPA hano musi yo kuri Gatagara. Yiga primaire kuri EPA, yiga tronc commun kuri seminaire Ndera, yiga na O level ayiga lycée de Kigali, yiga na kaminuza Catholic University, yiga na UNR. Akinana na Maître Karate Sinzi, umuvandimwe wacu bakinaga Maître Karate Sinzi, akajya mbwira ngo baranyima umukandara wo muri karate umbereye. Kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego, ariko tujye twivugira ahantu neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze nuwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Nje rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Umuvandimwe wa Karasira akeneye urukundo, akeneye ko abantu bamuba hafi, akeneye ko abantu bamusengera, akeneye ko abantu bamwitaho. Murabibona ko ikivi kiracyakomeza cyo kwitaho murumuna wa Karasira. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, numva tuhatangira umuhango tuzinduye wo gusezera Karasira, hanyuma tukerekeza ku rusengero. Ndumva tuhatangira, ubwo turanyura hano, turanyura hano tuzenguruka. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.